Ntitugarutse kuri kanseri y'ibere mu gihe ivyo bibaye iyo ni kanseri muri rusange rero bibereye mu ibere bafite kanseri y'ibere iyo bibereye ku masiri yo mu ibere atanguye kononekara. Ikibazo nuko navuze birashobora gutera ahandi mu ibere hakababaza mu ibere niho umuntu heza kubona ibimenyetso nk'akaruriro ukabona ikikumva ikivyimba mu ibere. Donc uravyumva muri we uravyumva? Ntunyaruka kuvyumva biravana. Ntavyo ushobora kumva ntushobora kuba wiyumvise gutya ngo kwera birashobora no kumara igihe kinini turiko turiyubaka utazi ko ari ikintu na kimwe kimeze nabi. Igihe ciza co kwiyumviriza ku muntu w'umukenyezi ahora abona amaraso uhengera ihajya kiva mu maraso inyuma y'imisi hajya kiva mu maraso haize imisi 2 3 4 5 ni kiringo ciza cyo kwimviza kuko ni hamabera ataba kubabaza ko hari gihe abakokenyezi benshi babara iyo bari mu gihe c'agasabo muri ovulation canke bari mu kuja mu kubona amaraso. Rero umwanya mwiza ni hajya umukenyezi avuye mu maraso no umwanya mwiza wo kwimviriza. Igihe nawe utabona amaraso kubera imvo iyi canke iriya nuvuga iyo waciye canke wonsa canke uri ku buryo gutuma utabona amaraso canke uri umugabo washobora guhitamo itariki imwe mu kwezi utazokwigira wibagira ugaheza ukiyumviriza. Umugabo ivyo uvuga ko ari umuntu mwamwubakanye canke undi muntu yokonka iryo bere atamabere bere ariko arakogwa usanga ataco bihindura kuko si konka ibere bikingira ariko nuko kuntu haba haje amabere bere n'amabere bere azani inkabuzo izibira estrogene bishobora gufasha. Ariko nibwo twavuze abakenyezi n'abagabo barashobora kwigwara. Abagabo barashobora kwigwara ariko abagabo babigwara gake ugereranije n'abagabo ko umugore nkuko twavuze umugore ni umwe ku 12 kw'isi ariko umugabo ni umwe ku gihumbi. Igituma abagabo bagwara cyane cyane nuko mwaramutse mwese mweko muradukurikirana canke mwiriwe umwe wese biza kuvana n'amasaha arabiye kino kiganiro. Nizere ko meze neza muguwe neza mushimana nkuko natwe dushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro. Nkaba nagarutse ku nshuro yindi ndi kumwe n'umutumire aho tugira dushobora kuganira ariko imbere yuko tuganira mbazita mu ikaze aturamutse aramutse batwumviriza hama dushobora kuganira. Urakoze Gloria, merci kutumire. Nitwa bande? Nitwa Tania GAHAMA neza nkaba ndi muganga. Ego. Tania GAHAMA neza ni umudokteur asanzwe akorera cyane mu bintu vya cancer du sein nkuko mubizi mu kwezi kwa gitukutu harabaye donc hamahimbazwa umunsi wahariwe kurwanya cancer yo mwibere. Ntitwashoboye kumuronka yarafatiriwe hanyuma ndifuza yuko twobigaruka ko kuko amagara y'abantu nibaza ko naho biba ico gihe ntivyigera bireka gukenerwa. Nashaka rero dushobora kuganira ariko nashaka mbanze ndamumenye mukorera hehe. Ego. Urakoze. Cyo musanzwe mukora gusa. Je muzima nkuko navuze ndi muganga ndiko ndanonosora ibijanye na médecine de famille no kuvuga amagara y'imiryango. Gerageje kubisobanura mu Kirundi. Nkaba ndongoyesha hamwe gitwa ubuzima akabarisha hamwe dukora ivyerekeye promotion de la santé no kuvuga ivyo guteza imbere amagara y'abantu muri rusangi muri ivyo akaba mu gisata cyo kwigisha ibijanye n'amagara meza. Ego. Murakoze cyane nibaza ko umwe wese yabitahuye nari kumwaza ngo médecine de famille ni iki mugabo sinzi ko ushaka kukitubwira kuko sinzi ko giso ingwara z'imiryango no kuvuga si ingwara z'imiryango ni amagara no kuvuga kwitaho amagara y'umuntu wese mu muryango muvuga bakwereye ku muvyeyi ku bana kugira bagira amagara meza muri rusangi bidafatiye ku ngwara imwe ariko kugira bagira umuryango ugira amagara meza bivanye n'imibereho yabo. No kuvuga umuntu azari arasuzumisha amagara yiwe. Harimwo vyose, harimo gusuzumisha amagara yiwe, harimwo prevention no kuvuga kwirinda ingwara hakiri kare, harimwo gukurikirana ingwara zidakira no kuvuga suivi no kuvuga ko umuntu afise ingwara isa gukurikirana igihe kinini, ingwara z'abasaza, ingwara ziza mu busaza canke ivyo bita maritamina no kuvuga ingwara zitaba zikira ariko zituma umuntu zihitana umuntu. Ego ni rusange ibintu vyinshi. Murakoze ngira ngo ico tuzokigaruka ko ikindi gihe mugabo reka tugikore kujerekeranye na cancer yo mwibere. Mbega cancer yo mwibere itegwa niki? Kanseri mwibere nta kintu na kimwe kiragaragara cerekana ko kiyitera.
nta kintu abahinga nubwo bagira ubushakashatsi gushika no munsi ntibaratora ngo iki ni ikintu kimwe gitera kanseri y'ibere. Umva biragoye rero kucuvuga nivuga ngo ikintu kimwe umuntu yokora kugira ntayigware. Okay, umva tuvuye kuri iterwa n'iki naho wumva bitaragira basi imeze gute kanseri yo mwibere nk'umuntu atayizi canke yoba yumvise uno munsi rya mbere yoba imeze gute nayo fata gute ibimenyetso vyayo nibi? Ubundi muri rusange ingwara ya kanseri muri rusange turetse na kanseri y'ibere iterwa nuko hariho uduserure mu mubiri mu kirundi bakavuga ngo utunyabugingo. Uduserure two mu mubiri ubundi dufise ukuntu twigwiza umubiri wose, igihande c'umubiri wacu kigizwe n'utwo tunyabugingo, hakaba utunyabugingo tugize urukoba, utunyabugingo tugize amagufa gutyo rero hari igihe utunyabugingo tuheza tukigwiza mu buryo budatunganye, ubundi twigwiza tugasaza umubiri ukamenya ingene utukura mu mubiri bisanzwe, ariko bihora bishika ugasanga utwo duserure twatangwa kwigwiza mu buryo butari bwo, kagatangura ari kamwe, mu nyuma tukaba tubiri, mu nyuma tukaba tune, mu nyuma tukaba twinshi. Ikibazo rero bice biza kugira nuko iyo twamaze kuba twinshi turagira akantu tukamera nk'akantu k'ivyimba tugatangura konona noneho n'ahandi hose hahegereye. Ahantu hose hari hakomeye kagatangura kavyimba gatangura gutera ahantu hose hakegereye hagatangura kumera nabi. Ikibazo shaka biri no ko hari igihe twakavyimba nyene hagira utunyabugingo duke twimatura tukaja ahandi. Tumaze kuja ahandi rero turaheza tukahatera nahone tukahonona. Tukarusseho kuri kanseri y'ibere mu gihe ivyo bibaye iyo ni kanseri muri rusange rero bibereye mw'ibere bafite kanseri y'ibere. Iyo bibereye ku masiri yo mw'ibere atanguye kononekara. Ikibazo nuko nkuko navuze birashobora gutera ahandi mw'ibere hakababaza mw'ibere, niho umuntu heza kubona ibimenyetso nk'akarorero ukabona kumva ikivyimba mw'ibere. Donc uravyumva muri we uravyumva? Ntunyaruka kuvyumva biravana, ntavyo ushobora kumva, ntushobora kuba wiyumvise gutya ngo kubera birashobora no kumara igihe kinini kandi turiko turiyubaka utazi ko hari ikintu na kimwe kimeze nabi. Riri ibimenyetso bishobora kuza hariho ko hashobora kuza ico kivyimba, urashobora gusanga ataka ivyimba gihari ariko ugasanga haje akantu kameze nk'agafosete kw'ibere, kuko hari ibivyimba bikura bije inyuma ugasanga bizana ikivyimba kiboneka, ariko hari n'ibindi bivyimba bikura bije indani ugasanga nyine bigiye gukwega urukoba, hakaza akantu kameze nk'akanogo ku rukoba, canke ugasanga urukoba rwahindutse kw'ibere, canke ugasanga urukoba rwahindutse, canke ugasanga imitsi ubona umenga hariho imitsi iranda n'ibindi. Ariko ivyo bimenyetso vyose bitandukanye ni nkuko ushobora gusanga umaze igihe kinini uriko uragenda atari ikimenyetso na kimwe kiraza ukomeye, canke ugasanga wagize ako gafosete kuri iryo bere ariko nta kindi kimenyetso ufise, ugasanga ntubabara ntikakubabaza, umeze neza ukamubaza ngo kameze neza kumbe ari kanseri iriko iraza. Rero ingorane nuko iyo haheze igihe kininiya ka kavyimba gashobora kwitandukanya hagira utundi tuja gufata ibindi bihimba vy'umubiri, kuko urumva nubwo ibere ryogwara birashobora kurikura ko umuntu akabandanya abaho, ariko iyo kamaze kwitandukanya kakaja mu bindi bihimba, kaja mu gitigu, kaja mu bwonko, kaja mu magufa, kashobora kugenda hose, yego bafite metastase, kashobora kugenda mu bindi bihimba. Hama aho rero niho biteze bikanatera n'ikibazo kinini, kuko kamaze kuja mu bwonko kakononekara mu bwonko usanga umuntu bimuhitanye canke mu mahaca ya mu gitigu. Yego turakunda kumva abantu baba mama bonsa abana bavuga ngo bagwaye ibere, byo bifitaniye isano, surtout abantu abamama ba ruguru ugasanga umuntu avuga ngo aragwaye ibere. Hari isano byaba bifitaniye, hari ingaruka mbi bishobora kugirira umwana? Ubundi ibere nce mu kindi gihimba cyose cyo mu mubiri gishobora turwara ingwara nyinshi, turwara kanseri gusa, turagwara infection mu kirundi zitugandu, turashobora kugwara ashobora kubabara, yego ashobora kugwara kubabara nk'ikintu cagukubise canke ahantu wibomye n'ibindi nk'akarero mw'ibere ashobora kugwara infection, ashobora kugwara igihute co mw'ibere, nikihute cyo mw'ibere kirababaza, kizanye ikintu c'ikivyimba ugashuka abarana mazogwara ibihute cane abagore bonsa birababaza. Ushobora no kwara n'izingwa ntisika ko keco sugwaye ingwara mw'ibere bisigura ko ari kanseri, ashobora kwara indi ngwara. Rero iyo ari indi ngwara rero barayivura igakira, ariko mu gihe ari kanseri
nta ngaruka biza kugira ku mwana kuko ntiyandukira ntibica mu ibere donc nta kibazo. Abari expose cyane ni bande no kuvuga abantu boba sinzi ko novuga bayigwara cyane abo iyo cancer yo mu ibere ikunda gufata abandi ikunda gufata abakenyezi. Ikunda gufata abakenyezi bavuga ko umugore umwe kuri 12 ashobora gukora ingwara ya cancer y'ibere mu buzima bwiwe. Ariko nibwo twavuze abakenyezi n'abagabo barashobora kwigwara. Abagabo barashobora kwigwara ariko abagabo bayigwara gake ugereranije n'abagabo ko umugore nkuko twavuze umugore ni umwe kuri 12 ku isi ariko umugabo ni umwe ku gihumbi. Igituma abagabo bagwara cyane cyane nuko mu muryango bayiherekezanya ni kusanga mu muryango ihari nico gishobora gutuma kenshi abagabo bagwara. Mugabo muri rusangi mu bagore nkuko twavuze ko atacu biva ko hariho ugerageje kuri abantu bakariga kurusha abandi. No kuvuga hariho nka turavye nko imyaka yegera imbere niko ushobora gukarigwa. Nk'umwana afite imyaka 20. Tuvuze imyaka yegera imbere no kuvuga inyuma yo guca imyaka ya menopause. Ariko tuvuga gukarigwa bisigura yuko ukiri muto utayigwara nawe narayigwara nguko imyaka yegera imbere niko ushobora gukarigwa canke abantu banini bafite ubuvyibuhe canke abantu banywa inzoga n'itabi n'ibindi. Ariko ntibisigura yuko ivyo utabifise udashobora kugwara. Yawe ushobora kugwara nk'abandi gusa nuko ushobora gukarigwa. No kuvuga yuko iyo umuntu amaze gushikana iyo myaka wari we wese kuko urumva uratubwiye ko hariho abashobora kuba bayikura mu by'imiryango kuko wabivuze ku bantu b'abagabo. Umuntu amaze gushikana 45 ans kuduga iyo ngwara irashobora kumufata. Apana kuvuga ngo wariyo nka kujya dufata barakunda kuvuga ngo abantu baririnda diabete mbabarire nkoreshe kuri iyo ukore sport wirinde ibintu birimo isukari nyinshi canke ibiki ugasanga abantu bariko bavuga ati turiko turayigwanya vyo ntibiriho ntihaba hari igitegwa canke ico kurya wariye gishobora gutuma biyigwiza muri we ukazosanga biraje bigutuma ukarigwa. Ntibisigura yuko ngo kuko iyo baje kwigabanya ivyo bintu byose bishobora gutuma ukarigwa biragabanya amahiske yawe. Muga ntibivuga ngo ntuzoyigwara. Ntibivuga ngo kubera nafunguye neza ko ntari munini yango sinzokwigera ndayigwara oya kuko baravuga yuko nk'iyo ufise umuntu mavukana mama wawe canke ubwo muvukana yagwaye kanseri y'ibere amahiske yawe vyakuvuga ko guhorana kanseri y'ibere vyigwiza na 5. Umva ko ukarigwa kushumvya abandi. Ariko baramvuga kandi yuko ibice 85 by'abantu bagwara kanseri y'ibere ntiba bafise mu muryango. Urumva ko ari ibintu birumenga ntibijanye ariko ufata ko muri rusangi uko umaze kugira umuntu mu muryango yigwa yumva ubukarigwa muga ntibice bisigura ngo ucigwara. Ni nk'ivyo byo gufungura canke kutavyibuka kugabanya ibiro ni vyiza uga sport ni vyiza ariko ntivuga ngo kubera ngo nagize sport canke nagabanije ibiro ngo sinzoyigwara. Oya muguru urumva ntushobora gufatanya ibintu vyacu nk'akarorero ufise umuntu yayigwaye mu muryango tuvukana ukaca yayigwaye kiri mutoyi ukaca usanga uri munini ukaca usanga umwinzoga ukaca usanga umva buri kuteranya utuntu twinshi ukarasanga n'imyaka yawe kiregera imbere muri kuteranya utuntu twinshi urumva buri kura donc buri kurayiha amahirwe menshi kugira ngo itoshobore kugufata. Yego ku kintu cerekeranye nayo iyo umuntu ayigwaye arashobora kubandanya ubuzima nk'abandi akibaruka. Yego ariko nubwo bigoye kubera hari gusanga inkabuza amahormone y'umubiri agira muko bimaze kwivuza ukayikira ugakira urashobora kwibaruka. Urashobora kwibaruka ava yuko twivuza iyo umuntu abonye basi ivyo bimenyetso byose uri kurambwira aca akora iki? Uja kwa muganga kwegereye wewe wese akagupima akakurabira hama aheza akagutuma ibipimo bivanye nuko abibonye. Umuganga ni waheza akarabipima gutuma hari gashobora gutuma mammographie ni radio y'ibere ariko kenshi iyo radio y'ibere bakunda kwigisha abagore bamaze guca ko nihe itanga amashusho meza ku bakenzi bakiri bato kandi usanga amashusho atari meza. Iyo bidakunze kugira mammographie ashobora gutuma ecography nayo nabaramurika bakaraba canke ibindi bipimo. Ivyo muga vyose n'amafoto vyose no kuraba ko kakantu
biketse gashobora kuba karimo inyuma y'amafoto rero baheze bakagira ico bita biopsy biopsy nuvuga bafata agahande kamwe kutwo tw'ahantu hagwaye bakagatwara muri laboratoire bakaraba niho rero baheze bakavuga ati ni cancer cyane ni cancer kubera hari igihe bashobora kuraba gasanga ukavyimba ufise na kavyimba gasanzwe c'est cancer bikaca bifata nk'igihe donc no kuvuga ko umuntu iyo bamusanze afise iyo ngwara watubwiye yuko ashobora kwivuza agakira bifata umwanya ungana gute kugira ngo duhora twumva bo baciye amabere ibere duhora twumva ibintu bitandukanye kuri ivyo vyerekeranye hari ivyo numva ngo vyashimyo sinzi nibaza ko vyo ari kuri cancer yari yo yose bifata umwanya ungana gute kugira ngo ushobore kwivuza cancer yo mwibere hanyuma uvuga uti kamwe nakize ngira nuko twamuvuga ngo cancer y'ibere ni ama cancer y'ibere ko ama cancer z'ubwebere ubwoko bwinshi ntibisigura yuko umuntu agwaye cancer y'ibere iyo bamaze kugira biopsy bakatora ko ari cancer y'ibere baca bagira ibindi bipimo vyimbitse kugira bare ubwoko bwa cancer no kuvuga ko hariho ubwoko bw'ama cancer yo mwibere butandukanye rero bivanye n'ubwoko batoye niho baheza n'ibintu vyinshi hari ubwoko bwa cancer batoye hariho ni cancer ikara canke ni cancer idakara mbega igeze hehe irashaje ku rugezo ruto canke igeze ku rugero ruri hejuru mbega ufise imyaka ingahe mbega uburyo bwo kuvura bushoboka n'ubuhe n'ibintu byinshi bifatana hama abaganga niho beza bakavuga babinonosoye niho beza bakavuga ati wowe uzokwivuza gutya umva biravana kandi naho ne nuko wabagize kukuntu uzokwivuza bivana ukuntu umubiri wawe ubishoboye kuko bivana ingene imibiri inanirwa bivana ingene umubiri wawe wishimye aho ujya kwifadira dufashe imiti hari abantu banywa umuti atacu babwira hari n'abandi banywa imiti ikabamerera nabi mu byose biravana n'uburyo umubiri wawe uzofata izo ngwara bivana ingwara ko atazi n'ingwara wari usanzwe ufise urumva bivana n'ingene utaciye uremba ni ibintu byinshi nta muntu ashobora kuvuga ngo uzokwivuza iminsi inye donc birashobora gufata imyaka n'imyaka ego iyo bishitse umuntu akavugwa akakira agataha akavuga ko yakize beki iyo cancer birashika ubwoko bw'ama cancer irashobora kugaruka canke igafata murindi bere tufate nk'akararo iyo bariciye cangwa ikahakaza ubundi bwoko bw'indi cancer ego byose birashoboka irashobora kugaruka kugaruka handi nyene irashobora kugaruka murindi bere urashobora gufatwa n'izindi ngwara z'amakanser daho zihuriye niyo onye nco ngafatiye byose birashobora wari uri kuravuga kuri kijya cerekeranye nuko abantu imiti itakira co kimwe donc umubiri utakira co kimwe imiti hari abantu bagira ayo mashimyo iyo bahejeje kugira kwivuza ugasanga bararemvye cane gose muri ico gihe none iyo umuntu amaze kuko nibatse ko amashimyo menshi yamaze kubona yuko imumerera nabi yoca akora iki yoca biheba kubandanya izo nuzenye canke hari ubundi buryo abaganga bashobora kumushirako kugira ngo kuko babonye yuko iyo imumerera nabi kumerera nabi ni ijambo ryo muri rusangi ariko numva umenga hari ibintu byinshi tuvuze kumerera nabi ko byose n'umuganga aheza akabiraba ko uvuze kumerera nabi bisigura iki ni kumubabaza mbega ni kuyogwa canke no kugira ingufu nkeyi canke no kuvuga ko umubiri wiwe waciye unanirwa canke ni ibintu byinshi ivyo rero nibe n'umuganga wo babiheza bakabiganira bagaheza bakaraba ikintu cyo gukora nanje nariko ndabaza iyo bishitse bikagenda kucyonye muri yo ka umuganga hamaze kuboneka ivyo bimenyetso vy'ingene mumerera nabi baca bamuhindurira imiti bica bigenda kumerera nabi imvuze kumerera nabi hero nk'akarero nk'abantu bari ku mashimyo batibiro gose bakayogwa ivyo rero nk'ivyo n'ibintu umuntu novuga ngira ngo bisanzwe kuko bishika birabaza mugabo birashobora gushika aho n'abandi ashobora kubamera nabwo asangira barembesheje canke irononye umva biravana si kuvuga ngo kumerera nabi si kuvuga ngo ni nkuko twavuga ngo hari abantu banywa imiti igatuma umeneka umutwe nk'akarorero ivyo niho uvuga ngo umutura uhagaritse umva ni rusange ku bintu vyinshi kuri hari abavuga yuko cancer bashobora kuyivuza imiti kama vyo barivyo
nta bushakashatsi burerekana yuko imiti kama yivura kanseri y'ibimva biragoye kwemeza kuko umuti wose kugira utangure gukora haba harabaye ivyigwa bikerekana ko umuti ufashwa kandi ivyigwa bimara igihe kinini bitwara uburyo bwinshi bagaza kerekana ati uyu muti urafasha n'urafasha urumva imiti kama nta vyigwa birabaho ngo vyerekana uburyo ifasha umva biragoye kuvuga ngo imiti kama irafasha. Okay, ku kintu cerekeranye nuko abantu donc nibaza ko kera iyi kanseri tutamye tuyumva bayivuga yoba yamenyekanye cyane kumvuga yoba yatanguye cyane ibimenyetso byayo canke abamama bayigwaye boba batanguye kuboneka ryari mbega ngaha mu Burundi ubu unye yoba igeze hedora tubona mukora ibikorwa byo gufasha byo guhumiriza abantu kwivuza kwipimisha uko sinzi ko mubikora mu kwicumi gusa mwarakoze n'amadoc muragira n'amasoirée témoignage ndibuka umunsi mwabikora kuri Le Flamboyant ubu unye mwebwe mubikoreramo cyane mubona byo babigeze ku rugero uruhe? Muri rusangi kw'isi nzima ingwara bita ingwara zitandukira ni ukuvuga harimo kanseri harimo diabete harimo hypertension harimo n'izindi kw'isi nzima biraboneka yuko urugero ruriko rugenda gongerekana hari impamvu ivyo bintu vyose bihurira ku kintu kimwe c'imibereho imibereho ingene abantu babayeho no kuvuga ibintu dufungura stress kutagira sport ubuzi ingene ibintu vyahinduka ugasanga ubuzi abantu benshi bakora butandukanye n'ubwo mu myaka yahera usanga ari ubuzi abantu benshi bakora bicaye ugasanga umuntu agira sport umva ibijanye n'imibereho ivyo rero kw'isi nzima nibiharuro bigenda birongerekana kw'isi nzima ariko ntitwovuga ngo ingwara ya kanseri ngo ija kuboneka ubu hariho n'ibindi bintu twovuga ngira kumbure bituma tuyimenya gusumba nuko uburyo bwo kwivuza busigaye buhari kera nta buryo bwari buhari ugasanga n'umuntu ayigwaye agiye gutyo ntitumenye icabaye hasigaye hariho imbuga ngurukana bumenyi dutuma inkuru tuzihanahana vyoroshe ugasanga nkuko turiko turavuga nkuko kuri ku ma television en ligne ashaka kuvuga ibintu vy'ingwara kera nta vyari bihari unye buryo bwa WhatsApp uratuma inkuru zigenda kera urumva wasanga umuntu nubwo yogwa ari inkuru rero biragoye kuvuga kandi no gupima kurumva ukuburyo basigaye bivuza baca bivuza hama bakayipimwa gusumvya gasanga ibiharuro bicumenga vyabaye byinshi ariko sinzi ko twavuga yuko atabiharuro dufise ngo vyakera ngo twongere tugeranye n'ubu biragoye kuvuga ngo donc tugire comparaison biragoye kuvuga comparaison ariko twavuga ko muri rusange kw'isi nzima izo ngwara zitandukira zigenda ziregera imbere zigenda ziragwira arico gituma haba hariho uburyo bwinshi bovuga ati gute twaraba ko zosubira kandi nko ndavuga ikintu nyinshi zihurirako n'imibereho yego kuri ivyo bonye mwariko muravuga ku kintu cerekeranye dufate nk'akarorero nko mu ntara za ruguru bihora bishika mu gashikayo mwebwe mukaraba abamama baho niba bagwara kubera bo nibaza ko batakoma bakora bicaye ndiko ndavuga nk'umupfasoni w'umwirimizi akora ibikorwa vy'amaboko bimuruhisha agenda agaruka kwicara nibaza ko yicara umwanya muto mbega bo ntiboba bari ingwara pardon ntiyoba ibashikira bobo ayo makanti yibonekeza cyane hanyuma kuri ico cerekeranye n'ico nka mwebwe muhora mubikoreramwo mugahimiriza mugafasha mbega nko ibintu vyerekeranye n'izo ngwara nibaza ko bitwara uburyo bwinshi uko navyumvise mwabivuze muri irya soirée témoignage mwagize umuntu muto hariho ahantu yitura kugira ngo bashobore kumufasha iyo agwaye iyo ngwara canke no kurekerana bikajanirana bikagiramo tuvuze ngo umuntu muto ari gusanga bakora bicaye canke reka tubishe mu rugero rumwe na diabete na hypertension nayo ni aratubazigwara si kutagira sport gusa ariko n'usanga ibintu byinshi bituma izo ngwara zibonekeza nkama warivuze ati mbega umuntu muto yagwaye ni ukuri kwimvye ko ingwara ya kanseri nta muntu mukuru nta muntu muto kwa n'igihe ufise uburyo byo kwivuza birazimvye cane ugasanga biragoye cane umuntu ngaha kugira avyishoboze yego hariho aho bamwe usanga bahora barondera ubufasha
butandukanye haraho ubushikiranganje bujeje gushikiranira buhora bufasha ariko kiracari ikibazo kwivuza kanseri ni rusange ibintu byinshi umva n'umuntu kari gusanga bikenera ko hindura ingene afungura kuri ukuntu afise amagara make hari gihe kumva ari ingwara umuntu yivuza igihe kirekire hariho kuzaraja kwivuza abamugwaza ni ibintu byinshi umva ko kirashari ikibazo ku kintu cerekeye uburyo iyo hageze kwivuza kanseri. Yego mwebwe rero nka mwebwe mubikorera mubona basi intambwe ari gerageje kubiraba intambwe impingi iracana ndende cyangwa turiko turaza nyene? Impingi iracana ndende cyane kubera urumva muri vyo kuvura kanseri hariho ibintu byinshi bikenewe hariho abaganga babinonosoye ntibaraba benshi mu gihugu ngo bashobora gukira abantu bose bashobora kugwara hariho uretse n'abaganga babinonosoye hariho n'abandi abantu bose bakora kwa muganga baba baranonosoye ibyo kuko kwa muganga ntihakora umuntu umwe sivuga ngo nubwo hoba habonetse umuganga yabinonosoye haba hakenewe abandi bafasha mu bisata bitandukanye byo kwa muganga bari muri ubwo buryo bari muri izo ndwara za kanseri hariho ibipimo kuboneka kw'ibipimo hariho kuboneka kw'imiti kwazi imiti yose hori iboneka hariho n'uburyo bwo kwivuza butarashika mu rundi bwitwa radiotherapy nubwo kuvuza ukoresheje imishwarara ingwara ya kanseri hariho ubushobozi bwo kuvura ubushobozi bwo amafaranga kugira umuntu ashobore kwivuza ivyo bintu hariho n'ibintu byinshi impingi iracari ndende ariko turabona yuko hariho ubunya hari ahantu bivuriza izo ngwara kanseri hariho ibiganiro nk'ibi bikorwa bituma tuvuga ivyerekeye ingwara za kanseri urumva urabona ko hari kiriko kirakogwa ariko koko ibintu bigisigaye gukorwa biracahari. Murakoze cyane nibaza yuko nogeza ngaho ku bibazo vyerekeranye na kanseri kugira ngo peut-être uzora bikiganiro niba bafite ikindi kibazo azoshira muri commentaire hama muzomwishura peut-être nimwabibona gusa nari nifuza sinakikubarije avant nashatse ndabikubaze inyuma kubera iki mwahisemo gukora mumbariye gatoya kuri mwebwe bijya bintu byo guhimiriza kuja ku bintu vyerekeranye n'ingwara ya kanseri disa mwebwe personnellement mwabikoze kubera iki? Ni kubera nko navuze jafite igisata cyo kwigisha amagara meza education pour la santé rero ingwara ya kanseri y'ibere aho itandukaniye n'izindi ngwara za kanseri nuko ni ingwara kugira umuntu ayimenye bisaba kuyivyigishwa kuko kwipimisha ingwara ya kanseri rw'abantu benshi bakunda kuvuga ngo turangira abantu bapimisha izi ngwara ya kanseri y'ibere ari ingwara ya kanseri y'ibere nta n'ubayipimiriza ni wowe nyene wiyumviriza ubikoze gute? Ni wowe nyene wiyumviriza ni urumviriza kw'ibere uragegera umuganga kwegereye akaheza kukwigisha ingene ushobora kwipimisha kumviriza kw'ibere ariko ukiyumviriza buri kwezi hama kuko ugiye kurindira yuko uzobona ibimenyetso ushobora gusanga ugiye watevye ushobora gusanga ugiye watevye rero kubera ari imwe mu ngwara kugira bazigwanye bisaba education pour la santé bisaba kwigisha kuvya amagara meza nico gituma tubikora kuko bihurirana n'ivyo dusanzwe dukora mu byo kwigisha ku magara meza education pour la santé. Nafise ngo nabejeje mugabo mbabarira mbazi ki wavuze kwintu cyo kwiyumviriza none umuntu yiyumviriza ryari gice cyo cyose uvyutse wicenga uca wiyumviriza kugira ngo bumve yuko canke hari igihe cabigenewe kwiyumviriza hanyuma hari ikindi kibazo mpora numva bavuga ngo abafasoni bubatse ngo abafasha babo ngo konka amabere sinzi ko ari ivyo ese ivyo bintu vyo bari ivyo canke ni n'amateorie gusa atariyo? Igihe ciza cyo kwiyumviriza ku muntu w'umukenyezi ahora abona amaraso uhengera ihajya ukiva mu maraso nyuma y'imisi hajya ukiva mu maraso hazi imisi 2 3 4 5 ni kiringo ciza cyo kwiyumviriza kuko ni hamabera atabakubabaza ko hari gihe abakokenyezi benshi babara iyo bari mu gihe c'agasabo muri ovulation canke bari mu kuja mu kubona amaraso rero umwanya mwiza ni hajya umukenyezi avuye mu maraso no umwanya mwiza wo kwiyumviriza igihe nawe utabona amaraso kubera imvo yica nkiriya nuvuga iyo waciye canke wonsa canke uri ku buryo gutuma utabona amaraso canke uri umugabo washobora guhitamo itariki imwe mu kwezi utazokwigira wibagira ugaheza ukiyumviriza kwico warubajije ngo bega ngivyo ko nkamabere ubundi muri bimwe mu bintu bituma umuntu atagwara kanseri y'ibere
muri bimwe bituma abantu bakarigwa ni nkabuze bitaye estrogene umuntu baba barahuye kenshi mu buzima nayo iyo rero kenshi iyo umuntu ariko aronsa biratuma iyo nkabuze estrogene itaza iyo nkabuze estrogene ituma umuntu nitunganye neza urubuto rw'umugore rero iyo wonsa iyo nkabuze estrogene kenshi ntinza nico bituma usanga iyo umugore yonsa neza adashobora gusama rero ivyo kuvuga yuko iyo umwana yonka mugabo ivyo uvuga ko ari umuntu mwamwubakanye canke undi muntu yokonka iryo bere ata amabere ariko arakogwa usanga ataco bihindura kuko si konka ibere bikingira ariko nuko kuntu haba haje amabere azani inkabuzo izibira estrogene bishobora gufasha donc rero ivyo sivyo byo kwashobora kugira kumurakoze cyane imbere yuko turangiza rero ubona aho kugukinone kwiyumviriza kwiga kumenya ivyerekeye igwara y'ibere ukamenya ibimenyetso kutarindira kuja kwa muganga hama hageze ko gukeka egera umuganga kwegereye umwiganira hanyuma kuri leta naco yokora kuri ivyo bintu byose wavuze peut-être byerekeranye n'ibintu bisabwa ama radiothérapie ataraza mu Burundi n'ibiketu kugira ngo bishobore kuja nko mu bitaro vya leta kugira ngo vyorohereza abandi banda yego ibintu byo gukora ibintu byinshi biratandukanye hariho ubwo buryo bwo kwivuza hariho gushoboza kwivuza ibipimo duhereye ku ipimo gushika ku miti byose ni ibintu byinshi muri rusange bikenewe gukora muri kanseri y'ibere si no muri kanseri y'ibere gusa ariko ni muri makanseri muri rusange kugira ngo umuntu ashobore guhora ingwara ya kanseri ashobore kwivuza yego murakoze cyane namwe yego mwavutse rero ko mufise ishirahamwe musanzwe mukorera he kugira ngo uzobakenera azoshobora kubitura peut-être arico mufasha canke arico akeneye muri iryo shirahamwe ryanyu yego dukora mu Rohero ariko kugira mu dutore vyoroshe murashaka kuja kumbuga ngurukana bumenyi ku ma réseaux sociaux uzima yaba kuri Facebook yaba kuri Instagram canke kuri Twitter murashaka kutwandikira tuca tubishura murakoze cyane mwese mwatwumvirije nizera yuko utarazi iyo ngwara pour le moment aragize ko ica yumva donc aragize ko kira niko novuga hanyuma niba naho niba wari uyizi urumvise bimwe woshobora gukora kugira ngo ushobore kuyirinda byavana n'imyaka urimo byavana nuko peut-être witwara imibereho etu hama bisigaye nibaza ko muzobarondera kugira ngo bashobore kubafasha ego mwakoze cyane Dr. Tania mwakoze cyane kubutumira ego mukabimana bane namwe abimuvyanyi no mubanyi